abindurutare n'umwitegura ubu tuzoza bahagaze mwire tuvura hatora n'ishyirahamwe mu masamaguru n'amaguru biva yaramaze kujya mu kibuga cy'izabo. Igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu barabakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu c'Uburundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi bari kera bose umugabo wese yari ngabo. Abarundi cyari gifashe kandi barakagagaye rumaniza Burundi ashaka abarundi barabagamba bakagira bata ariko abarundi baramubanije barangaye abarundi n'abana. Ibyo bireka ko abarundi hari igihugu cy'abantu bakagagaye, igihugu kabongera igihe abamisiyonari bazugambere bageze babonere n'ubugeranya zarange n'abanyene abarundi barabapanje uruhiro batakwinjira mu misugi. Abo bamisiyonari bari bazi ko bamaze kuhambura imana z'Uburundi badashyize basanga gusenga imana imwe bakava bakazimigiriza n'imana n'iy'impungu kuko basanze Imana n'ubu Imana ariko bashaka kumenya Mungu. Ikingene abatagibaza abarundi n'abandi batananye imyaka ibiri icyo gihe kirere kabanyatsa kabane abarundi kuko baza no kwakajya cyabo kuko ibyo yambere igikomeye nibihombe wewe yemeye kwibura mwami urumva ko Burundi igihugu cy'abantu bakakagaye. Nicyo gituma no abantu ngo bagasore yagakunarana kugira ngo Burundi bakakagera kayanyazwe nayo ikunda rero bayose inyuma y'imyaka myinshi yagabakorona gagatinyo abakoroni ariko abakoroni nayo ikunda nibyaje bihuzana kuko bo mugaya w'ikoroni niwakiba mu Burundi hari ibintu hari abarundi bibiba mutima bagendera bagateka nyuma kagaruka akaba abarundi rero umutima babandi guteka mu Burundi ariko barowe kunagaruka bagasore rero abo barabashikira abakoroni batasha kwihutira uwo muriyaga ko tunabakurikira nicyo gituma twavuze tubibora muri kahise gushika mu bihumbi bibiri no kuri 2005 aho tugiye kugarukana intwaro ya demokarasi. Icyo gihe abantu bose bari nabo umurundi wese yagendana icumu n'umuheto kuko yamaze urugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cyacu akabarata gukunda igihugu no kucyibura dutegerezwa gusubira kuhahungisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu zizi gusa n'ingabo zizibitangira Uburundi zibitangira bene n'ibindi bihugu. Igihe twari kutabara bakangiza ubuno n'umunsi murahageze zoroshe ariko kubera uwo mutima w'abarundi w'umuntu utegeka igihugu kuba bakanga bavuze igihugu n'inyamamami byaragoye
bava kwakaranga nicyo cyo bituma umugabo w'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumva mu gihugu kandi dutegereza kugikingira no kurwanira. Hariho rero umugabo w'inteko mu rwego rwo gukunda abazi dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kurwanira igihugu ndetse no kwiteza imbere urugamba. Rero uno munsi kumva no kwikundira no kwikura agasuzuguro kugira ngo imbere agasuzuguro nuko baba kwigaburira nta muntu aguma agasomari utazarane hose umuvumbi bamufasha ku ruhande nta muntu amasera bayitubahiro akagaba k'uwiyobora muri iyo minsi heze twaba batakumva igihuga cy'ingiro cy'umupira w'amaguru mwumve n'akabara amazi mwiragaza yuko akagaba nziza warabura mugagara w'abana b'abantu gishoboye kwigirira igihugu w'amaguru ariko abarundi mwese murakamagazuzuguro mwabereye turibagana igihuga turabagana n'iki ejo baraguhaye ubasigaye uburere uzocira neza barabagana igihuga gihiye kandi rero nagira ngo mufashe dukora amashyi y'Imana yacu kuko ishyirahamwe mu masambuko y'amaguru FIFA yaramaze kujya mu kibuga cy'Igihugu. Ubu rero turitegura y'uko izina murumva yuko arakazuzuguro kandi murazi yuko twavuze tukigira tubore igikorwa cy'ire operasiyo akarere mwese murabakateka turafakagana Nikaraba ndababwiye ababigize umubiri babaze kwa igihuga ndababwiye ni tutegereza ko bakagishasha sawa wiki bakagishasha bose akakatendegeze kandi none tuzokura n'uburyo kadababwira ni ndata tuzosohoka sawa barati ndamabanga bwo bageze tutazandiye leta baze bivuga barakiriye bose ndetse n'iyizeye bagitangura byakagishasha mahana rero ntabafashije mwese ndababageze kuko mwaragere kandi ikimenyetso y'uko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kabirwa no muranga ndakageze rero abarundi bose bagiye kugira ngo umurundi wese abaruka akavura kuko tugiye gusenga ibyo kurya aho nyene akagaye kubona rero abarundi bagiye ku buryo umuntu warundi tuvura ni igiteka gikoresha hariho abandi barahambaza batega kabyo kuvugirahe ndababwira nti twebwe tuvuga twirimi ngo birashoboka Yabwira ko bishoboka batazantereza abonanze ndakageze abarundi ndakageze kandi abarundi kunamwe baraye bateye intambwe yerekana ko tudakwiye kuvuzira hamwe abarundi mu bya politike twagaragaje ko tuvuze yuko bakwiye kuvuzira hamwe dukwiye kubohora ababohora kandi babona none rero murakaje ubweza abarundi wese kuko n'amakuru yaratangaye hera y'abantu bakorana cyane tutakashobora y'abantu ndakaje cyangwa ababo bakageza ndabageze kuko babaremo byinshi umwaka wabamitiye
dukeneye indongozi nziza turondera icyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero abarundi bagiye bagahura ku ndongozi zifite akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko abahera zizodufasha kugira ngo duteze abarundi yacu, duteze intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira ngo duteze imbere igenera indongozi ziboneza. Indongozi ziboneza zayiyo kwicara mu gusa. Indongozi ziboneza iragenda bene igihugu cy'abakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bakora kugira ngo babata. Indongozi ikicara igirira akanakwiye ikabara igihugu iyo biriye. Dutegereza kuronka indongozi ziboneza. Hari niyo twabamaze kurangira indongozi. Aho ufaka kuzerose akayibana umwaka mbere akatarakora indongozi z'amazirinde bozabo ni mumero ngo bazore kuyobora iyo ndongozi. Icyo cyo mapagere n'urugero muri iyi minsi yeguza kugira ngo igihugu kigumire ko cyo nzakagareka nibagifise arebe igihugu buhuma kandi ubuzi abantu bazabezeze igihugu, abantu bazabezeze igihugu, kugira igihugu kirere turumvirize umuyobozi, hanyuma tugakora ibitekerezo kugira ngo igihugu kirere imbere. Ahakakuba ukwikukiranya nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi biyifashe. Kwerekana ko turi umunani mu matora, ubu rero tugiye kwiteza imbere tuve n'agasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere n'amavuna. Hari abantu bibaza ko bakora bicaye ko babateza imbere. Uru rusobe ikazafungura kugenda n'abafuka amajana. Ukazoba umweza n'umwera n'abasamaya kukaza kuruhura. Kugira ngo mubagende utegereza ko ikintu ushora. Icyo cyangwa kuvuze umuntu atakana atakashora nazaba kuvuga yuko yagende. None rero umuhungu ko kuronka ishora irakuna kuko kuronka ishora uriko byakusaruro igihugu akama imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza igihugu uburongerero mukagatera igihugu. Abantu bamwe kureka barasubiza inyuma agatera igihugu. Indongozi yeranye ikakagiturire ikakasesa kwitura kagihugu ibayangirira mbere kasangihugu igira abakeneye. Umunandaza akisha kumwami ibituru babatiwe atendera panama magona na matagisi uona wanyana kasangihugu igira abakeneye kumukasa kukeneye. Igikeneye sama kugira kikashaka kuula na joto kawe uonana nyakasakira na mbere nokubaba patashaka akakele akakiyo kuchi nitoto ni mamaleo murabaka bani na goma kwa fafaka na gomeze abiri akaze kukabani bagiye kugira ngo igihugu cyacu kimenye akaze bazakisuberera ndetse tukwanye nabo bose babanya kirawe nitwafasheje nagira ndabahamagaye kuko nyamara gusa uwamenye n'akorero polisi mu kikabara opetere igihugu cy'abatana nabo bigira n'akantu ugira n'abiri bikakabere abantu y'amawe ugira n'akantu
lilielezema ndayisabalisha ugira kale kamarade ni kanzalisha abana sekera kuko wanakoze dirashim uyu wale yataka kurenda polisi mu kawadas yarabandije imwe biboneka mwami bwagumpe yandikawa akorera muri nyakabare iyo muri inama y'abayobozi gushika babona umwasi wabo rero ubonye mwasi y'abayobozi utumenya yuko hari umukozi uyu rero nawe baramuhereza kuko urumva yakoze ikorera araharanira arakukawa usomokeshe mwami arakufutana usomokeshe mwami ito ndio maneno tutakamakabisa mabuti milioni sana. Ababatatu sasa bagira nini abagalagaliye igihugu barahagarira urwego rw'intwarazi barabatumye kugira ngo bagire umwasi ataradushirira murazi ko umwasi yagerageje Kongo baragiye baritaga bimwe bikomeye ahantu yonaga aho bari n'abandi abandi abandi kubundi no kubandika kaboro kwa basawabinya abarero nabo turababa ikidali akagore abandi habaza ababiri turaziza miliyoni zile hanyuma na kabara zingana milioni zitatu kugira ngo batangiye turahazi kabaro bavuze zabo ni abantu n'amahoro abantu batandukanye neza ni abantu no musimura neza umenye ko yabara kutumikira hakunya tagikiye kajya abasore okure kumayama
y'abandi ariko abakoze benshi cyane. Nagomba rero mu guheraheza abareze ku mpanuro y'uko twabagana mu minsi yose. Nagomba mbere abarundi bamaze kwegera icyacu tw'igihugu. Umurundi wese yagize ikibazo mu gihugu akirondera yuko kigereze muri hanze, uwo murundi ntamenya atarizo kwigurira. Twamaze kubibona akenshi twibwire yuko boba bagize cyagatima nk'ababagereze bamwe mu batanu b'abayigurira hasi n'abatari mu mahanga. None rero bagakano abarundi mubibuze mu cyuho n'igeze mu cyuho cyari kandi igihugu kandi dayasanga kandi kuzozaka abarundi n'ayama niba abantu kibazo cyane hanze n'uko kandi umutima wabo kugeze mu cyaro kandi rero n'imyamiri ari abantu ababo cyane bakabaye batari makamiyoni no kugira ngo bagaha abo mutakamere n'igihugu akahamba zo kufunga bagiye none n'abazoko abo bene kandi bakazwa kutima bagereze yuko bazo Burundi none abakomuni none rero dabasala byagasubize mu mutaka wabo mu kibanza Barundi bakamenya Barundi ko bakandorera ibibazo Burundi kuri yaje Burundi ndetse bakakirane kuza bagani ubwakabiri ndakakunoza twarakweza amahoro ubu tukiyakirene n'intambwe ubu mumenye kubikorwa byose tuzobana mu ntara iyo ndoze rero itabona hazamenya kakuvuga ari ko bakorera iyo ndoze yo yakizura akazakiga katakamvire barabona abantu bizaza muri manaranje udashoboye kuvuga mu cyaro wawe woshobora kuvuganiriza abandi gute hanze kandi ubutanga bisumba guhanga none tuzanga iki udafise ibyo rero uno munsi darabaza ndetse n'amafasha k'urundi y'akareka n'amafasha k'urundi y'uzuzuro mwese muje kubivi ntihagire azosira kumara dose n'ibindi ntihagire kandi n'ubuzosira kurondera igihugu cy'agasasara n'akibagihugu tuzumva amahera y'abakibuga y'amahera base abahagiriye ubu rero baranabivuze igitoro n'imana k'umuntu n'aho yari mu bantu yose agaturero arahaha mu bibere abene n'umara babagira ukuntu abene n'ubu bakamusereza n'abandi akasaganiro jiga zo bakatwa bakete zo bakagiho bakagira mama abene n'ubu kandi arafise bararindi hari handi yose ko mama bakaza n'umuntu bakabugana uyu ukabugana ubu rero twavuga amananiranye ari dayimoni idayimoni nayo tuzoyizera abantu n'abakora baba tuzoyizera dayimoni neza bafanze neze kutezema abantu kwera kada sana mama hari n'inyezo z'imana z'iboneke ubu harakanwe no kuboneka abantu baziri hasi kugira ngo batageze ubuzima bw'abantu muve hasi muriyigishe n'umutama w'akaboko ni dayimoni abagiramu kwigwa ziri hasi ubuyobozi kugira ngo batageze ubuzima bw'abantu icyo tugiye kurwanya twivuye inyuma abo banyitwa bazari hasi mushaka ariko barasubiza inyuma icyo twiyegereje nk'urwego rw'igihugu uburongozi
w'igihugu nuko tugiye kubandanya twirira igihugu cyacu n'igihugu cy'akarere. Muri iyo mpamvu mpagarara abarundi wese kuva hasi no kurirengera hasi, kuko umusaruro w'abakurengera hasi niwo musaruro w'iterambere. Mu minsi yari mpagarara w'igihugu ubu rero tuzabaho tuzoza mu bihuba tubigeze mu gihugu tubigeze kandi kubonere n'igihugu cy'akarere. Ubu rero tugerageze yuko tugiye gukorera bose bihagije igikorwa cy'igihugu abene gihugu ko bose bagiye bafite umumamunda akora bakakira gusa. Ubu nyirakamiri nuko kugira tutazi ko tuzimye ejo kandi biseze n'agashiririze mu burindi usanga amapapuro atanine uyahabari uyayanime amapapuro yayareka atatari maraburo no muzi uyahabari bayayanime igihe hazozindagambira mbere tuzoreza tuyikorerero ngaba akanizanye kuko abana ko yayarara mu musa arana yakabo abajerezwe amapapuro yuko bapatika ko abantu bayayanye n'ibindi bayayine hanyuma hajya kugambira mbere tuzoreza ko ikigaragara navuze gufata umwana kwarabonye cyakuru ndazona hanze n'ubuzozinde. Ubu rero kiye gufata ubundi mweteguro bwacu kwarabonye abantu Yesu n'abahanzi kutururuka kwarabonye n'igihugu amakoperative babisasha. Ubu rero kiye muri mweteguro abintu mutare muri mweteguro ubu tuzoza bahagaze mwire tuvura hato ajamakuru w'umwose amahera kandi y'uburonyi amahera. Ibyo babisasha ayamenye kubana mu bigeze mu bukara baravuga none ko biba hanyuma kikasora akakorera none kababaza bazirima hanyuma bakasora bene kakazahanze no gukora rero kugira ngo gore nguko kugira ngo iriruka kakana yaruhaye diturangire koko ariko sala igikoko beleni ko cicarana cyane abantu bakagana bakandi hajya niba bamwicaye aho bateteka kururuka hanyuma dore abarundi bakatuye ibyo byane ko bamushimira gakurushindi kugira ngo tuvuze cyukagihugu tugiriye ubona cyuko mu mwanya mutoyi amaguru agafaranga Burundi kuri kuvuga ko mwaka mbere Burundi uzotakamanya amaguru bityo bituma bagira ko bose abayera yagaciro yeze mu hanyuma kura amahirwe n'abana n'uriho tubikwe n'Imana n'abazi dose yagasohoka biteze amafaranga tubuye igihugu kugira n'Imana igiye ayimani mbere rero nigaha kiyemeza usubira kwifuriza umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru nawe nyamwita mwamwita tuzakize ndazi ngo uno munsi mutama akabuye bazamuye none rero urima bakakanya neza twese twifanya yuko abarundi betereza kuba mugagasuzuro igihugu cy'igihugu cy'iteka igihugu kakabonerwa Imana ibahereza neza.